kuri twese akaranga kadusage. mwiriwe neza. Ego murakoze. Hanyuma twe natwe turashima rugira Imana y'abarundi yo yaturamuye ikaturamutsa tukaramuka amahoro, hanyuma twirirwa amahoro, tukongera tugashika muri kino kibanza amahoro. Vyose murumva yuko ari amahoro. Ego nkuko ngaha uduhaye akanya tukaba dufise amajambo twateguye yabivuze, fise ivyo nabateguriye. Icambere na mbere hariho agakemanyi gakuru, ni umugani naje ntekeye kumbure ndabo batekururira ko hanyuma ubagwe ko ubasasagaremo umuco kutwese. Ariko imbere yuko tujya kuri ivyo vyose twagire tubanze duce kuri ako kantu gakomeye cyane dukeneye kumenya twese, ni itandukaniro riri hagati y'izina umukobwa, umwigeme n'inkumi. Ndabona ngaha yuko uyu munsi abakobwa ndetse n'inkumi, ariko mumbabarire nimwumva insiguro muri benshi ngaha, suko none uyu munsi nimwe muri benshi. Imisore sinzi iyo yanyikiye, ngira yakurikiye nsoro hariya mu Gitanga Yanyitse. ego. Hanyuma aho hambere rero haraba abahungu n'abakobwa nkuko biri na kino gihe, ariko bagenda batandukana. Turakunze kumva umuhungu akavamo umusore, hanyuma akavamo n'umugabo, ariko hariho bose bakabita ugwaruka. Turabizi babita ugwaruka. Aho hambere rero harabaho umukobwa, hakabaho umwigeme, hakaba n'inkumi. Bose bameze kumwe, ariko icabatandukanya zari ingeso zabo. Umwana wese aravuka ari umuhungu cyangwa akavuka ari umukobwa. Twumve rero yuko yaravuka ari umukobwa icambere na mbere, hanyuma agakura akagera mu bigero, ariko icamutandukanya aho uwo mukobwa icamutandukanya kuba inkumi canke umwigeme zari ingeso zabo. Baravuga ko aho hambere umwigeme yari ujya mukobwa yagenda kwigemura. Kwigemura byagenda gute? Kwigemura yari ujya mwigeme canke ujya mukobwa yagira mu ngeso zitari nziza, hajya ku kagoroba bakita ku gasenkere, yaragenda hajya ku bunywero akaganira n'abantu, ugasanga ntabatinya, cyane cyane akaganira n'abantu b'abagabo bamusumba. Rero baganiriye bagasororanira, hanyuma rimwe rimwe wasanga agenda nk'uwasomye warumpera iki, hanyuma akerekana ingeso mbi yuko yo bagendera muri abo bantu niho bita ko ari umwigeme. Rimwe rimwe ugasanga yagiye kubaka atawubizi, ari bijya bita gucikira. Aho baca bamwita umwigeme kuko yarigemuye, ko ari ukwigemura. Hanyuma inkumi nayo yari ujya mukobwa yakuze akamara imyaka myinshi ataraja kubaka. Baca bavuga ko yakumiye. Gukumira nuko yaba yaratevye kuronka umugabo canke umusore bubakana, hanyuma bigaheza bikagenda gutyo. Ahanini rero ni ubwo butandukane novuga. Mwese muri abakobwa, Umutwe wari ugize umugani wabita gute? Yego. Umuco Kuri twese. umwami n'umupfumu. umugani ngire ndabacire ni w'umupfumu n'umwami. Ngire ndabacire umugani w'ika umugani, n'abazova ika umugani bazosange ubukombe bw'umugani buzirikiye ku muganda w'umugani. Habaye umupfumu aritora aragenda agana ibwami. Magingo ashitse ibwami arabaza umwami ati: "Mwami w'u Burundi, ntunga umburane nkwibarize kino kibazo." Nguwo aramubajije agira ati: "Mbe mwami w'u Burundi, kugira umwamikazi abagendanyi
inshoreke abakamyi n'abakevyi ninde ukunda cyane kuruta abandi bose? Wa mwami arishura ati urinda umbaza ico kibazo, ntuzi ko nikundira umwamikazi wanje bitamukwitama? Nguwo umwamikazi agira ati ntavyo narinzi yuko ukunda umwamikazi wawe cyane, ariko asanzwe ari n'umwamikazi wawe ntiworeka kumukunda. Wa mupfumu nguwo arasubiye inyuma aragenda agana iyo umwamikazi ari, nawe aja kumubaza. Ashitse arabaza ati mwamika, mbe kugira umwami ukagira abagendanyi ukagira abakamyi inshoreke n'abakevyi ninde ukunda kuruta abo bose? Wa mwamikazi ntiyatevye kumwishura agira ati jewe aho mbona ndikundira Nyamonda kwishamba, ingene ndamukunda ndamubuze noca niyahura. Wa mwamikazi aratangara cyane, wa mupfumu aratangara cyane kumva uwo mwamikazi akunda uwundi umuntu gusumba wa mwami wiwe. Niko kwitahira arataha, ashitse muhira atangura kwiyumvira ati mbega ko bambariye ibitandukanye, reka nzoje kubaza Nyamonde kwishamba nawe. Aragiye agana kwa Nyamonde, ashitseho asanga aragiye inka ziwe, hanyuma aramubaza ati mbe Nyamonde, ko ugira ibitungwa byinshi ukagira umuryango ndetse ukaba waranawutaye ukaba wibana, we ninde ukunda kuruta bose? Nawe aja kora mwishura ati je nikundira ruhororo yanje, yo yampaye ikangira umuntu. Wa mupfumu atangura kwibaza ingene yaronse inyishu zitatu zitandukanye, niko gutaha. Asubiye muhira atangura kwibaza ingene yotuma inkuba ya ruhororo yanka ya Nyamonde kugira ngo arabe urugezo ayikunda. Ashitse atuma inkuba yanka ruhororo ya Nyamonde, irayitwagaza irapfa. Ipfuye Nyamonde aribura ingene yifata, eka arababara n'ishavu n'akantu, aca yihereza umugozi arapfa. Apfuye ngiyo inkuru iragiye no ku wa mwamikazi. Wa mwamikazi avyumve n'ingene yakunda Nyamonde, eka nawe nyene bimunanira kwihangana, ariyahagura gushika apfuye. Apfuye ya nkuru nyene iragenda ishikira wa mwami yakunda wa mwamikazi wiwe, eka atangura kurira abura ingene abigenza. Wa mupfumu aragiye agana umwami amubara ati mwami w'i Burundi, aho uri kurarira uririra ubusa, kuko uri kurarira utagukunda ngo ni umwamikazi wawe. Raba ingene yiyahurira uwundi umugabo akunda kurusha wewe, kandi ariwe wari umwizeye. Wa mwami avyumve, eka aratahura yuko umugore wiwe atamukunda, yakunda abandi, hanyuma arihorera. Sije no hahera, hohera abo bose bagenda bakundana, ariko bose bikarangira babuze ubuzima. Hakongera agahera uwo mwami yari yizeye uwo mukunda agasanga ntamukunda.